hari ibintu bine tubona dusaba leta kabisa kandi tubona ko ari ingirakamaro ku gihugu cy'u Burundi. Ingirakamaro kubera iki turakwiye yuko leta yotuma ko inama utarukokoma yo kuraba ingene by'ubutunzi byifashe nibi vy'intwari bereye ingene bimeze mu gihugu cy'u Burundi. Dufatiye ku muzo mushasha w'ireta kugira bifatwe mu minwe kandi muri iyo nama rukokoma ibibazo bikigwa ibi byose amadeni igihugu gifise uburyo buvahe ibijanye n'ibindi byinshi ndetse rero bigatuma dusubira kuco twokwita kumenya mu gifaransa ta situation de référence ibipimo mu by'ubutunzi. Mbega ni kubera iki tubona ibipimo mu by'ubutunzi mu batujejwe mu bajejwe ntara bo hejuru ivyo bipimo mengo ntitubikoresha kandi ari byo bikoreshwa ahantu ku isi yose kugira igihugu bagipime ko kiriko kiratera imbere kiriko kirasubira inyuma. Umuntu iyagwaye barafata fievre bafata igipimo baravuga bati nitwasagi temperature igeze aha nuko ugwaye. Niyo tugiye aha mu mabirasada menshi ngaha bagushira kwa kantu ngaha ngo bareko temperature yaduze kumure bace barafata corona wo bufise. Nukuri ntidushobora gutera imito afashe ibipimo kuvuga tuti umwimbu PIB mu Burundi ubingana gute, PIB par habitant ingana gute, umwimbu ku munyagihugu ungana gute, dushaka ko bija hehe, abakene ingana gute. None ko amasazika asohoka mugabo ntibije hame ngo tubibone ivyo ari vyo aho tugeze. Dushobora gutera imito utavuga ati ngeze aha kandi nifuza gushika. Ivyo rero bica bizanye kugira gute guca tuvuga tuti je turaba none wa mugambi PND ugeze ukuva ku myaka 10 kuva mu 2011 gushika mu 2021 hari murya mugambi hari cyo bita plan d'action prioritaire nukuvuga ivyari vyihuta kuva mu 2018 gushika mu 2022 none tugeze mu 2021 2022 si mu mwaka uza si imyaka 5 ya mbere ikiri heri. None tumaze gushika kubingana gute? Ayije ama indicateur bavuga bati dushaka umwimbo ku myagihugu uza wararenza amajana 7 none ugezeho. Hariho logique kamwe dutegereza kuraba kugira ibintu tubone ivyo turiko turarangura n'ivyo twashitseko. Ntidushaka kuvuga ngo umwimbo wiyongereye umwimbo wagenze neza ivyo bintu ibicitse imvugo ya politiki. N'umunyepolitiki aravuga ati banza mugene mu biharuro mu ndabire ingene ibintu vyifashe imenye ico ncamvuga. Hanyuma ikindi dusaba cyane nuko conseil économique et social n'umugwi uri wanditse ibibwizwa shingiro kugira abantu biyumvire cyane ku by'ubutunzi bafashe gutera ibintu. None uri hehe iyo ugifite ingwara z'ubutunzi umugwi nk'uyu ugasanga ntacuri kurafasha kiboneka. Ikigo c'ubushakashatsi gikomeye cotuma kizana n'amahinduka ibintu byose biri mu bushakashatsi. Izi ngwane dufise haba mu by'ubutunzi n'igwana ry'abantu hari ubushakashatsi musheshaba kurahura ubwenga ahandi. Ico kigo kibwiriza kuza kikashiramo abahinga bo hanze kikadufasha kuza turatora inyishu zifatiye ku bwenge n'ubuhinga. Inyishu niza ziraza abantu bazumviriza gucyanye zikoroka gucyane. Nukuri n'ikigo kiri ku bushakashatsi ubu nikikera hariho twaruma ngo za IDEC zarahagaze. None nikiye kigo kiro cyatugira ubushakashatsi ku ngwane z'igihugu cy'u Burundi. Naye turafise leta nivyo inzego zirahari mugabo ari muri leta cyane mu nzego bose saba scientifique avuga tuti ibintu byose turabiya. Hari abantu bari zobere mu bintu habe nije ateza ahubwo baca batuma ahubwo leta ari baha orientation ati twereke ibingene vyotera imbere canke byo twobishikako hama mu twereke realite.
ubashaka kakwereka tuti mu myaka izani mwamungana gutya mutamaze kugira izi secteur bizogenda uko mudashize kuri secteur bizogenda uko none kugume ngo turi ku munsi kubaho ku munsi mu vyibura ku munsi atavize turiko turakurikira Jibese mbona ibintu n'ivy'intwari bituri aho bigeze intwari biri aho bigeze kuko nivyumvikana ingene amaproje none kari mu makomine asigabanwa n'umukuru w'igihugu gusa none inzego ziriye makomine ba mustanteri nta batwara nta ma inspection de finance hari hose inzego ntizihari nta makuru ndakubona ko uzaraye ibyo bintu budget de l'État mu kuyevaliwa none barabiki mu kuyevaliwa ingene amafaranga ya leta arikaraja mu ngiro none barabiki abashinga amateka barabiki abashinga amateka bavuga mizo za Gitega muri aya makomine baba barihe ni makuru w'igihugu hejuru azari mu ikomine kubona ko amazi byahagaze byacerewe Minama rukokoma muri ni ibintu bigaragara kandi cewe ndabivuze nsemerera kabisa nsemerera tukaba tugeza ahantu inzego zipanze bushya mu mukuru w'igihugu neza zarakubona muri Otrako hariya ko vyapfuye hariya mu Giheta hariya none abo bose ariko bahembwa gute ubu rero iyo sekeza ribaye nibafata abandi nabo rero abo mu nzego hagati nabo nibagira batwereka aho byayangaye turasavye abo mu nzego nabo zikurikira batwereka aho byayangaye kujya nyene kuko nivyasubira bugira gatatu n'ubundi akora umukuru aza kubitora ahubwo baraca batanga imihoho uko bariko bahemba amahera y'abarundi ataco ariko baratubarira